Kazoza FM. Be your own boss. Turabagumbiriye uyu ni wa mwanya igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro tugomba dukurikirana ikiganiro KU.ZÍKO iganiro KU.ZÍKO ni iganiro mukurikirana iminsi yose ku gihe cy'isaha 1:30 z'ijoro iganiro KU.ZÍKO rero ni ikiganiro tuganira na mwebwe tuganira n'abatumire tuba dusana muri studio kuvyerekeye imico n'akaranga mu Burundi eka kuva kitangura nta munsi kirasi ibiganiro KU.ZÍKO ni iganiro cyane ni iganiro mukunda cyane gose turabizi namwe muratuzi ni twebwe nyene kuri micro ni jewe rukundo Diogene ngo bandashikize kino kiganiro ndi kumwe ibubamfu bwanje na Vanilla Dushime akaba asanzwe yimenyereza umwuga unogisha ibiganiro aha kuri Kazoza FM. Mwiriwe neza Vanilla? Mwiriwe neza Diogene, meze neza? Yego ni sawa nawe. Ariko rero si Vanilla wenyine turi kumwe kubera ko tuzi neza ko musazo mu bikunda mu bakunda kandi abatumire bacu ku munsi tuba dufise ibintu bitandukanye murabizi kuva ku mbere ku gatanu tuganira ku bintu bitandukanye. Uno munsi wa kabiri ni umunsi aho tuyaga kuvyerekeye umuziki, ni umunsi wahariwe le visage artistique du Burundi. Imbere yuko ndamuvuga imbere yuko mvuga wari we mwumviriza karimbo kiwe nce ndamuvuga. Rise production. Put your record. Hanumwe nkibona ashimishwa n'ukwari buri wese yiruka no guhindura icari bigaca bintera kwibaza ico nzokora nanje na bwabuzi nibaza mbona umengo burashaje sino ikiganiro ni KU.ZÍKO mwamaze kumwumva bamwita spokesman. Mwiriwe cyane. Dushimira Imana. Eric. Ni sawa dushimira Imana. Nukuri turashima. Urakomeye neza nka jewe. Na cyane ndi muri Kazoza FM. Ijwi hari amafreshere entreta frambu irahari biraboneka. None gasha bigende gute gisanzemo. Yego vraiment. Hano uteza kugwiza umwimbo ibiganiro byacu n'amakuru yacu nayo kugwiza umwimbo. None nzobiki muri Kazoza n'akaririmbo ka spokesman ukomeje kuvyumva niwo mutumire dusuno mustuma tuganire kuvyerekeye umuziki mbega kumenyekanisha ibikorwa by'umuziki birakenewe mbega bimeze gute mbega umuziki umuririmbyi umenyekanisha gute. Rero Kazoza FM niwe muri ko muri ikiganiro KU.ZÍKO mwanga bw'ijuma tubamenyesha yuko muri turi kumwe na Raja Tunga kandi twa dufise amasanamu kuri Facebook mushobora kudukurikirana ikibiriraho ico twita live Facebook live ariko tubifashwamo na Lies Akimana. Kaze rero muri mwese muri kumviriza Kazoza FM, kaze muri mwese muri kumviriza ikiganiro KU.ZÍKO ni show turagiye. Mbega Vanilla uzobiki muri Kazoza? Umenyesha amakuru. Umenyesha amakuru. Nturi muri stage none. Aige biswata sanga ndiko ndasiga inzara. Nabyo si bibi kuko nawe no nta kibazo n'umwuga yego. Sabwe. Twinjiye neza rero mu kiganiro cyacu cuno munsi ku wa kabiri kuvyerekeye kumenyekanisha ibikorwa by'umuririmbyi. Usanzwe uri umuririmbyi, usanzwe uri n'umumenyesha makuru akora cyane dans le domaine culturel mu vy'akaranga n'imico ngaha mu Burundi. Mbega umuririmbyi birakenewe ko amenyekanisha ibikorwa byiwe cyane yoririmba gusa nagira akazi ko kumenyekanisha nakabandi bantu? Mu bisanzwe ntikarakazi kiwe kuko mu bindi bihugu biteye imbere harabaho umuproducteur n'umuntu akora byose. Apana wamba ino mu Burundi tumva ngo umuproducteur tukumva ngo nibajya ba kuri ba miri prosi wa producteur n'umuntu azana amahera. Rero haba harimo ibintu byinshi no kuvuga ati kumenyekanisha umuziki ku muririmbyi ntikarakazi kiwe. Karakazi kabandi ariko hano mu Burundi kuko usanga umuririmbyi ari umuproducteur akaba umupromoteur akaba byose nibaza ko birakenewe kwamenyekanisha umuziki. Yego cyane. Kubera iki byo babikenewe? Kubera ko umuziki utawumenyekanishije usanga ivyo waririmbye ubutumwa aho ubwo watanze butageza aho washaka ko bugera. Rero muri ico gihe uguma witwa umuntu ari hasi umu upcoming cyangwa umu underground ntutera imbere ngo umenyekane, ariko indirimbo yamenyekanye niho
ucika umustar niho mu nyuma hazoza frambo kubera wamenyekanye ndakumva mugabo tukiri ngaho hari indirimbo tumenya apana kubera ko nyene yayimenyekanishije kubera ikiryoshe none nagira ngo umuririmbyi yovuga ati jewe ngo mashinga uvuza nje zose mu gukora ikintu kizima kiryoshe hama byo kumenyekanisha abantu bazokumenya none wewe indirimbo dufate nk'akarore nk'indirimbo yawe yaramenyekanye yo hanze dufate okay dufate yo ngaha mu Burundi nk'indirimbo yawe nyene duhere ku indirimbo yawe ndatemutse jewe yasohotse niga mu w'12 Saint Esprit ndavyibuka ijya ndirimbo jewe ntiwarunzi mugaje ndakuzi mugaje indirimbo yaramenyekanye kuri twiga abanyeshuri kubera na je nayimenyekanishije kandi imengo clip yabereye kuri Saint Esprit nyene Saint Esprit SOS ego ama image none kubera nayimenyekanishije niko kabanga nibaza ko biza gufasha abaririmbyi batari bake ni twavyumva kumwe kameme umva nk'umuririmbyi nashika ndababwira akamaro ko kumenyekanisha indirimbo kandi apana ugitangura gusa naho wowe waracitse umustar utegerezwa kubandanya umenyekanisha ibikorwa vyawe kandi wowe wenyene je ngisora indirimbo hari na kera YouTube ntiyari bwatera imbere cyane canke ntiyari bwagere ku rugero ubu unye inguvu zifise amarezo sociaux ico gene indirimbo narayicira ku CD nkayijana kuri radio wewe nyene jewe nyene nkabonana nawo menshi amakuru wese akora ivy'imico n'akaranga kanje sinaraba ngo iradiyo igezweho narabana ya radio ya twitwa ngo ntigezweho bose nk'abashira rero mu gihe ukiri umuririmbyi muto harabagufata neza harabagufata nabi ariko hariho n'abakubera umugisha je sinakoresheje amahera hama bayikunze Imana igahezagira indirimbo niho mwebwe mwayimenye ariko kandi nari naririmbye ikintu cisa abantu batamenyereye nari naririmbanye na 90 agezweho ivyo vyarabifashije ariko iyo navuga ngo 90 twaririmbanye ngo n'umustar nkaca nihorera indirimbo ntiyari kugera hajya mwagiye hageze rero nuko nabigenjeje no ku ndirimbo zanje zose niya kabiri niya gatatu niya kane nubu nokora indirimbo nohera ngaha nkaja no ku radio ari je ndayitangira rero iyo wabaye umustar ho ikiba kiryoshe nuko numumenyesha makuru hari gihe umurusha ubustar akumva ko kubona umustar nka kidukuru grand frère n'amahoro nasoye indirimbo yumviriza kubera ari umustar asora indirimbo acatekereza ngo bazovuza tu oya hama ubu kumuzika ari business naho mu Burundi atari cyane uratanga n'amahera ya promotion mu bindi bihugu kandi bawasoye indirimbo ryoshe bibaza ko izi zidushikira z'abanyamahanga badaciramwe amahera muri promotion bashamo ama promotion menshi cyo gutuma umuririmbyi ati indege akagenda muri Kenya avuye muri Tanzania agiye gusabwira media tour nivyo vyabundi wabonye umuririmbyi avanga akaja muri Tanzania agiye gusabwira media tour abariko aramenyekanisha indirimbo utavyikoreye nibishobora kugera haje yego numva birafise akamaro vanira je numva ndafise akabazo mugabo katajanye n'uko turavuga kugira ngo wowe wibaza ngo ni kweri kiyanditse ndatemutse ngacha tumirote yabyavuye yadu kubera ko ndumwe mu bantu bamaze gutemuka kenshi kuva batangura amashuri hama uravyuka uti igihe sotse hagomba hagira afishaje igihe nayiririmba nari nasezeye byo gutemuka ko nari mpejeje umwaka wa segonde canke ndi ngomba je mu mwaka wa nyuma narimvamo ko mu wa nyuma ntazotemuka kubera nayo mfise ubwenge ayo kandi navuga ati narasezeye gutemuka uyu mwaka nayo nabonye ko namenye undi mwaka kandi uzoza wa nyuma narabona ko nzomenya mecha mvuga ati reka sige kugira ndabayagirayo nagoye muri 7e muri 8e ya gutemuka imyaka 2 kirikirana nticoroshe ni hatari vanira amaze gutemuka niba bivugira hejuru baragufata nta narimwe reka nani nafise ikibazo Diogene yavuze ko mu bisanzwe mu Burundi umuririmbyi siwe yarakwiye kumenyekanisha ibikorwa vyiwe hari mfise ikibazo wowe umumenyesha makuru w'imico n'akaranga uri no muririmbyi ubigenza gute nta ntambamye hure yageze kumenyekanisha ibikorwa byayo byo cyangwa by'abandi baririmbyi boyo ntambanye nayo ndahura nayo kuko kuva ntanguye umwuga wo kumenyesha amakuru uburirimbyi naciye mpeba warahebye ko ntiyari ingabire none cyane yari ingabire ariko nase gukora ibintu bibiri bisa kuko ninjira mu mwuga wo kumenyesha
makuru donc harabibaza ko je narinje kugira nimenyekanishe ni branding cyane camvuga kugira mfashe neza abandi fo kuba mbanza je kwiheba nkihebera abandi nukuvuga nce ndeka gusora indirimbo kugira ntangure fate micro nje kundi muririmbyi ataratera imbere cyangwa ateye imbere menyekanisha ivyo ariko byo bingora ubu kuko bibiri hama nanje ngo ndi ku radio ngo nivuze kuri televiziyo ngo niyerekane naciye ndabirekana ico kitimi yo ntambanyo mbajije itarashika ariko birashoboka ko no bikora ari bibiri kandi nta ntambanyo nohora muri ico gihe no candeka kwivuza ku radio nkorako kubera birazwi ko atandirimbo zanje zacako kandi na chef de programme nategereza kuzitondeka ziceko ariko ndi mbonesha kure yego ariko okay sawa aho wivuze wewe none abandi kuko rumva nibaza ko haraba kwegera mu baririmbi abandi bibaza yuko ingorane bakunda kugira ari ibi abandi baririmbi arondera mwebwe mu jeje kumenyekanisha hari gihe bimenyekanisha ariko ntibamenyekanisha bikwiye ico bokora nturabanga iradiyo igezweho canke iki ngo ucugira urabitaho iyo radiyo irashobora kutakorohereza niwimenyekanishe ku iradiyo zose hari urumuririmbyi usohoye indirimbo hari amaradiyo angahe ngaha mu Burundi hari ibiganiro by'imiziki bingahe hari amateleviziyo angahe ewana uruhuke indirimbo nyamba wayisohoye uno munsi uruhuke mu ndwiza ni zimaze je nk'ubakarorero narashobora kurungika indirimbo yanje ingozi atahonze kano bazinanye nkafata isede nkashira ko ndatemutsa gakuku siko nabisanze na nzobiki muri Kazoza ari izo nkaca ndayirira 2000 francs kuri Volcano cyambwiye muhimero witwa Ivan Manager akora kuri radio par exemple yitwa RPA Ngozi nuko hame indirimbo igashika ndafite akabazo gato uvuze ko haciye bakuririmba utuja mu muga kumenyesha wo kumenyesha makuru nta kintu wahomvye ko utakiri mu style mu kuririmba oya ntaco nahomvye kuko umuziki si kuvuga ko wanyinjiriza amahera nawukora kuko ndawukunda kandi kugira ntange impanuro rero je ubutumwa ntanga hariho n'abandi babutanga si cyane kuko ntanga ubwisangije ariko abandi barimvye baguma basohora je ko nkunda umuziki ntaca ndanawumenyekanisha nkakora muri iyo domaine ntaco mpomba nguma muri ya domaine yanje ariko nk'ubu ndiko ndabona kumengo hari umuririmbyi umwe w'umugenzi yitwa nka Masterland yigeze kumbwira ati garuka mu muziki ikibanza cawe kiracara hari nta wundi aradukorera turakumbuye tije twisa ntaho rero naravyumvise ni bond ko ndandika bamuzotanga neza KU.ZÍKO muri mugikurikiranira kuri radio Kazoza FM 103 n'ibice bya nyene rimwe tubasaba mwese aho muri kuba aba boss banyu be your own boss turi kumwe na spokesman umuboss wiwe yatangwa umuririmbyi none ubu no mumenyesha makuru akaba amenyekanisha cyane ibikorwa by'abaririmbyi urumuririmbyi ni ntaba ndamubeshe ni wamushira ibikorwa byawe azobimenyekanisha ndabeshe ga spokes nukuri ntubeshe kuko ndafise entreprise mu byikora harimo accompagnement des artistes neza cyane turakigarukako ndi kumwe kandi na Vanilla dushime ariko aramfasha gutunganya kino kiganiro akaba karimenyereza umwuga wo kumenyesha amakuru. Kiganiro ni KU.ZÍKO kiracabandanya ariko ise tuba twabiteguye kwera ko umuntu tuba tumuzi mwebwe nabo mashaka ko mufite ibindi bibazo suko none ndabibona urashaka kufisa ikibazo wewe waroze ko mbwira wewe nyine kurandaba urashaka kufisa ikibazo nico gituma tubahakanye kugira ngo namushobora guhamagara mugira ico mubajije spokesman umutumire wacu kuno munsi akaba yitwa dushimira Imana ngiye zina tubwiye zina harabadyumvise no munsi twese tumuzi kuri spokesman rero akanimero ni kakandi nyene mushobora guhamagara 72 23 72 23 au kanimero gafisa kabijya ko karafise WhatsApp kwera ko gafise WhatsApp urashobora gutelefona kuri WhatsApp birakunda ntuvuge ngo nta mente ufise cyangwa utumega Facebook WhatsApp kuri Facebook cyo gumutura kuri live kuri WhatsApp cyo duhamagara hanyuma kandi turafise na kalimite 62 23 umunyanya ku murongo. Allo Mironets Miro cyane KU.ZÍKO tuyaga nande ari hehe murakoze cyane muganira na Ngabira no Adere ari mu gisagara cya Bujumbura mu Carama
turi kumwe na spokesman muramutse kera bamwitwa ndamuramutse cyane umutumire spokesman amahoro neza n'uyu n'umukunzi w'umuziki w'u Burundi yarantelefona muri 2013 areze imyaka inga ari buyengero biba bamwita Adele Buyengero iradiyo se nagenda ko kandi yarabikorana ku bandi baririmbye umva yaranguye inyuma naho nazimye ntiwazinye waratse ngabira no turi kubona Vanilla nawe nyene n'umumenyesha makuru nkanje ntawo baheba mukora byiza sport nico gituma umuntu arinda kubakunda kandi cyane mutima w'urukundo muba mufise ibikorwa byiza muba mufise nico gituma bica bigenda neza cyane ego ngabira no turi kumwe na Vanilla nawe nyene wo muramutsa Adele ni sawa ngabirano na mahoro meze neza nuko turashima Imana kuba umuntu ego ngabira imbere yo kugira ucubajije canke uterereye je mbanze nkwibarize uko ubwawe nakaye kamaro k'umuririmbyi kukumenyekanisha ibikorwa hama tutugwakanya nawe ubaze canke uterere kubwawe ati ni kubwawe nakaye kamaro k'umuririmbyi nakaye kamaro k'umuririmbyi ko yomenyekanisha ibikorwa asanzwe akora kubwawe yo akamaro ni kanini cyane kumenyekanisha ibikorwa by'umuririmbyi kanaka wowe nyine nk'umuririmbyi kumenyekanisha ibikorwa byawe bituma novuga ngo ugira izina Allo ntibituma ugira ibikorwa byawe bigera kure akamaro no kuvuga ni kanini cyane bituma kutanze umenyekana akuterera canke ubaza umuririmbyi mambe mumenyesha makuru umushitsi wacu avuga ngo ni nk'ukenguruka cyane abivuze neza bize ko agomba atugarukanira iminsi nkuko asanzwe abikora ari nk'umuvugizi twari tukunyura mu kurimbana naho turamuteye intege cyane turazi ko iyo haheze igihe kitari gitoya abakora kandi cyane uraza cyane ubwenge murakoze cyane muheza bigo cyane rwose amen tugushimire cyane ngabirano murakoze yego ndafise ikindi kibazo shaka ndakubaze kutamenyekanisha neza ibikorwa kw'abaririmbyi mwana ngaha mu Burundi umenga naba umuntu ari muririmbyi umenga ntacyo bimwungura umenga ni kugenda guta umwanya cyangwa kugira gusa amenyekane mu isite bamumenye ngo ujya no mu star mbega byaba biva ku kuntu batamenyekanisha ibikorwa byabo ni ibyo nyene kutamenyekanisha ibikorwa ico kibazo gisubiremo neza kutamenyesha neza ibikorwa byabo abaririmbyi bacu ngaha mu Burundi biri mu bituma batora nka frambo cyangwa batora nk'umusaruro cyane gose ndafite icyo nshaka kuvuga muri ivyo kumenyekanisha neza ibikorwa byawe nivyo bindi navuga kuca ku maradiyo yose n'amateleviziyo yose atanimwe usuzuguye ico ni cambere kubera ko vraiment novuga ati ku ruhande rw'iwanje nta media imwe ngaha mu Burundi hari imwe gusa ishobora gutuma umuntu acika umustar ntayibaho kandi ntibishoboka uciye ngo kuri zibiri gusa canke zitatu ivyo bihe byarigeze kubaho mu minsi yahera mu myaka y'iwacu vraiment harabaho nk'iradiyo ugasanga ivuga no ngaha mu gisagara gusa ariko utayiciye ko ntiwacika umustar niyo hariho n'amaradiyo kwiri igihugu cose naho bo kuvuza kuva mu gatondo gushika udacucika umustar bisigura rero ni vyiza kwanza kumenyekanisha ibikorwa vyawe neza hama ingaruka mbi kutaronka frambo none batakuzi bagwa frambo gute canke bo gutumira gute mu rugombo yogoma hehe na hehe ubundi buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa vyawe n'uburyo bwo kwibranding apana ku radio gusa promotion canke iki basha kurondera ibiteramo ukitangura rarangana n'ibiteramo by'ubuntu kugira abantu babone ukuntu uririmba ejo hari ukubona ku buntu hama akaca gutumira ahandi par exemple jewe ico gena ingezo 2014 nabaye umurivyi wa mbere yatumiwe mu makermesi yose kugira ubona par exemple Olega gezo agatumigwa canke bida tagatumigwa hose 2014 nta nkoreyemo urumva wasanga afise nka kermesi zitatu ariko kermesi ya mbere nahembwe 50,000
kuri se Notre Dame de Rohe me iyo yaciye inyugururira ayandi makermesi menshi cyane kandi ntahembwa makeyi hama rero novuga ati ikindi cyanyuma je narabaye inspiré n'umuririmbyi witwa Bauden Sinaden n'umuririmbyi yakuriye mu ibarabara rero nubwo ibikorwa bye bitagera kure cyane yarabishira ku isede kujya yakora ibintu byo gutanga ama parking ku modoka iki muri ville akaca agenda nko ku mubosi akadodora akambwira ati ibwana shorera gasede je ndo muririmbyi akavuga je naririmbye indirimbo yitwa kwisi hari meshi amarira nayo urumva hari gihe uvuga ati uyu muntu ari karantera kagugwa fakuma aho mshana wa umuntu atumviriza radio tubara televiziyo ugasangira amenyekanye na jewe nk'ubu mu mwaka weze naragurishije amasede meshi nta ndirimbo nshasha fisi aho nafashe CD zanjye ndazisha indirimbo zanjye ndashira ku masede naragurishije aba diaspora baki ndafise CD nawe ushatse yinshorera ni 10000 kandi kuba byinshi cyane spokesman atangwe kuguza umwimbu neza na neza mu kiganiro asha neza gose kandi turacari ko turaganira kuvyerekeye kumenyekanisha ibikorwa mu Burundi mbega ho bariho urugezo umuririmbyi yogera akavuga ati je narakwije ho bariho gukwiza kuvuga ati jewe narakwije simenye bibaho no kuvuga ubugeze kugitangura none kugira ngo mbaze ikibazo neza ubugeze kure n'ugitangura bakwiye kumenyekanisha ibikorwa cyo kimwe canke ubugeze kure yogabanya canke uko agenda kure nikabandanya reka ndabikwishure ntibashobora kubimenyekanisha ukungana kuko n'uburyo ntibuba bungana ntibashobora kubimenyekanisha ego mbabarira gato ntoronse umunyoni ku murongo tubanze tumwitabe cyo twandanya allo amahoro y'Imana bane namwe Deogene rukundo mwiriwe neza abantu bo mu gaseke buye ukibaruta ni sawa ego ukibaruta Loise ndamukiriza sport mahoro neza Loise ego no mwigeme cyangwa sinzi ko ari umumama mahoro neza arakwibwira mahoro mugaseke wese ariko turakurikirana kaze cyane mu kiganiro kuziko turazi ko mudukunda ko ndavuga ati nawe none ataco noterera hajya kubabwira ko turi kumwe navyo bibaha izindi nkomezi cyane gose biraturyohera ikindi kintu nacyo kinjoheye nuko numvise ugira usubire nyene tubyurira kakera soronka abafans nakazuze FM zofasha promotion utaguguza ni CD cenzo shira kuri YouTube kuri kose icyo nzoba nshoboye muri ivyo nzobikora none agasede kagura ganshuti agasede nubwo ari twakera ni 10000 gusa kandi akagusanza aho uri uraba ukagira n'udufarashe rega ubundi nk'isede Kazoza FM ije kuguza umwimbu Aloise ko tuvuga ku byerekeye kumenyekanisha ibikorwa wewe sinzi ko ufise ico woterera umuririmbyi arakwiye kumenyekanisha ibikorwa ego canke oya Allo oui Aloise twe turakumva tuko turavuga byerekeye ku muririmbyi umenyekanisha ibikorwa vyiwe akamaro ko kumenyekanisha ibikorwa vyiwe ego ku bwawe ni twinshi cyane mugorumba musanzwe kumenyekanisha ibikorwa vyiwe biratuma utaramuza mumenya namukurikiranye ukuntu yarungika amasede rugura ingozi ayacishije hajya kuri volcano urumva naho ari igikorwa nyine cyo kugira nyine utamuzi nawe amumenye urumva ko yagira kigoro cyane urumva ko yanazirungikira n'umuntu bavugana ku telefone atanu warabona ibintu byiwe yabishyira mu kwizera kandi byaramushikanye ahashaka gushika ego nagaruke indirimbo ziwe biracarimo akanovera murakoze cyane neza Aloise tugushimire nutwo dufarashe uzotuturonderere kubera urandondera shararondera
uzoza no iyo flash uzoza kuyitora nyene kuri Kazoza 10,000 ndashemo n'indirimbo ziwanje emwe gasha sanzwe nde n'umushoferi urumva ko mfasha cyane iyo flash ashuru umushoferi nanje nzoguha course tugwiza umwimbo mu buryo bwose yego tugushimira cyane Alex aho kuri Kazoza FM ni nko muhira niyo noza boca bayima nta ngorane sawa murakoze yego we ni wamara kubishyira ku mugaragaro nibaza ko dehoje nazo bitubwira yego sasa radio ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo muri kumurikirana ku 103 n'ibice bitatu two dukurikirana ikiganiro kuziko aho tuganira ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi uno munsi turi mu muce w'umuziki tuko turaganira na spokesman jewe na Vanilla tuko tuganira na spokesman ivyerekeye kumenyekanisha ibikorwa vy'umuririmbyi mbega ni vyiza mbega ni bibi mbega bimenyekanisha gushika ryari spokesman ati nakwiye guhagarika akuma abandanye nico kibazo nari nkije kubaza yego warumubwiye ati mbega wageze kure n'ugeze bo bimenyekanisha kumwe ntibamenyesha kumwe kuko utaratera imbere cyane ni ya effort agira no gusaba ama service ariko rero warateye imbere nta ma service usaba urashiramwe n'uburyo hamugenda uragira ama target nimba uvuga ati Bujumbura na hejeje reka nkwiri igihugu kimwe na gejeje iwacu reka nje mu kindi gihugu urumva ko uburyo urabugwiza cyane hari n'igihe ufata indege ukavuga ati jewe Nigeria narayifasha umushaka South Africa ni bya bindi ubona abandi bacagira collab no muri vyo hariya akagira ama media tour mu misiza azoruta izina bahariye bamutume ko ma concert baronka ama awards ku rugero rwa Africa wewe ugatandukira n'isi kashika no muri Amerika kandi turazi ko hariho n'abantu bo muri ako karere kiwacu bamaze kubigira ko nibaze rero ko n'abaririmbyi biwacu bamaze gutera imbere bashobora kubigira ko mu kumenyekanisha ibikorwa bakagera kure bagaserukira Burundi neza Vanilla ndaguha ikibazo kimwe kubera ko mbona umengo umwanya uri kumbwira ati izi ikibazo cya nyuma dusozera ikiganiro mbega mu Burundi no abaririmbyi bo mu Burundi no cyane no mu makungu itandukaniro ryo baririhe ugereranije mu byo kumenyekanisha ibikorwa abaririmbyi b'abarundi bari hasi cyane mu kumenyekanisha ibikorwa byabo barabikora bagitangura bamaze kubona ko mengo babaye abastar baca bicara ariko hariho nabandi babishoboye kandi badahagarika government kandi big up cyane ku baririmbyi jewe hari umuririmbyi wo hanze nkurikirana sinamuvuga izina ndamuraba iminsi yose ndamukurikirana ku ma réseaux sociaux yiwe nukuvuga uwo muririmbyi wo hanze sukumenyekanisha ibikorwa vyiwe gusa niyo byutse akigorora akagenda kuguhindura gourmet zimwe abaririmbyi bambara aca bishirako no ngaha barahari usanga afise ama views nk'igihumbi nari bo sinzi ko vyemewe nko kuvuga amazina oya ntuvuga amazina ariko urabona ko ari abaririmbyi ba kera ariko nubo badaheba kumenyekanisha ibikorwa byabo hari rero n'abaririmbyi bashasha bari ko ramenyekanisha ku rugero rudasanzwe abo rero bagire courage barizi nk'ubu baca bavyumva yego ni kuvuga ikigo twokora muri no munsi ni umuririmbyi arakwiye kumenyekanisha mu nzira zose kandi ubutahagarika donc ibihe byose kugira ngo ashobore kugira gutike akwiza umwimbo aronke frambo baririmbye b'Uburundi nta kindi tubipfuriza gwiza umwimbo reka twishe mu gifaransa gwizon tugwiza umwimbo ndafisa kandi kabazo amasegonda 12 mu Burundi rero tafise ingorane mu mutwe ucumenga umuntu ariko aremenyekanisha ibikorwa vyiwe ni kwiyemera n'ishima cyane kwishira hasi kwigayisha kwishima nk'ubu ndavyutse ndigoroye ndaberetse ko mvyutse abarundi acabwa ubwo bwishime n'ibintu nabumva bizogenda uri umustar nta vie privé agira aba mu buzima bwari bwo bwose tuba dukwiye no kubona afise ibirato bingahe ajyama hasa gute rero nibaza ko ibico bikora masegonda 10 unyishure go canke oya muri kumenyekanisha ibikorwa beze zo bazeme mu muziki canke beze ziremewe cyane ariko beze ziratandukanye hariho beze mbi na beze nziza neza cyane reka ngira ngo tukibandanya kuri Facebook tubandanye dukomanta canke tuzokibandanye nitwagutumira kandi uzogaruka tugushimire cyane spokesman
murakoze cyane na Jereka ndabashimire kuba mwanyiyumviriye visage artistique KU.ZΗKO Kazoza FM murakoze cyane wakoze cyane umwanya utwanye mutonya vanira wakoze ngira ngo wagize ibihe byiza mu kiganiro KU.ZΗKO byari bimeze neza cyane dushimire gose raja tonga muhinga bw'ivyuma kuvyerekeye amajwi Lies Akimana kuvyerekeye amasanamu kuri Facebook turabakengurukiye cyane Diogene Rukundo ni kwa kundi nyine ni hahandi nyine na madinga nejo aya masaha nyene niho tuzoba turi mugira umugoroba mwiza mubandaye mwibuka kugwiza umwimbu bye bye joro ryiza Kazoza FM be your own boss.